Yes, reka nsubira ndakuramutse mukunzi wa GITEGA-Ent TV. Aha turi kuri stade Ingoma aho duhuriye n'umuhinga kabisa afise impano iziyobeye. Turabona ko ari sinzi ko ari kinga, sinzi ko ari moto, ariko kwera mbona n'iminyororo n'ibindi ndabona ko ari kinga. Reka tumwakire kuri ekra zacu atwidondora. Akazina kanje nitwa Manirakiza Eric. Nkaba mvuka muri intara nyene ya Gitega, ariko komine mvamwo akaba ari bukirasazi. Iki kintu ngira ko nako wambajije ati sinzi ko ari kinga sinzi iki, oya sikinga. Bacita Ikigendabunyovu kuko gikoze mu biti kavukire, imirinzi, mimanda, ibivumu, iminyereza nkende, ibiti bitandukanye kugira ubironke ushobora ubanza kwinjira mu kibira. Iyi rero bayita Ikigendabunyovu kubera amapine natoboka mwishamba hose urashobora kugenda naho bari mu mahwa nturinda mwibarabara gusa. Nayo rero kugira ndavyiyumvire Muncamake iyi si y'umwaka yakozwe kera gusa uretse ko nagumye ndayinagura. Iki ciyumviro nagikuye kundi mugenzi wanje. Wavuze yuko ari Ikigendabunyovu. Ego. Wiyumviriye gute gukora muri ivyo biti vyose bitandukanye ko numvise ko ari ubwoko bwinshi, numvise vyimwe vya biti warashima bakora mu ingoma, numvise mwo vya biti bifise ico bisigura mu mico n'imigenzo y'ikirundi. Wavyiyumviriye gute kutakoresheje igiti kimwe? Urakoze neza cyane. Ibi bintu rero muncamake birayobeye. Ukoresheje igiti cy'ubwoko bumwe ntibikunda. Kubera nko ku ruhande rw'ipine habasaba igiti kidahuta kirasaduka n'ingoga gikomeye. Nkaho urashobora gucukoresha igiti ciki cy'umumanda canke igereveriyo. Ariko nk'igiti naco ici cy'umukasi ukoresheje igiti kidahuta gusaduka mugabo kinyaruka kuvunika, naho nyene ushobora kugenda. Urashobora gucukoresha igiti cy'umukaratusi canke umunyereza nkende. Bigenda birahanirana rero uko nyene bivanye n'ahantu inguvu hasaba. Arantu habisaba ubunonotsi ukoresha igiti kinonotse naho uco bagisaduka. Ariko arantu bisaba yuko hidadira ukoresha igiti kiteba gusaduka. Nico gituma utoshobora gukoresha igiti cy'ubwoko bumwe ngo bikunde. Tubwire cyagutwaye igihe kingana gute kugira ngo uheze kino gikorwa? Igihe vyantwaye ico novuga cantwaye igihe kirekire ahanini n'aya mapine. Kubera aya mapine mu kuyakora kwayo si ibintu ugenda ukarazirana mwijoro ukacuza ngo ngiye ngo kugira uku. Utegezwa kuba warize mwishure ifigire bitayigiza gone sokiye do sikote. Kote zitandatu ziba zigenda zingana. Utoye circonference reyo diametre kugira utorereyo udiviza paride ugaburira na kabiri. Ako kahande rero utoye kamwe niko kaca kavamwo ako kantu ubona kameze nk'isera abari hagati. Kugira rero urikore utegezwa kuba warize mwishuri ukamenya gukoresha kompa na late kuko ubwo bupande urabona ni butandatu. Bisaba yuko buza ko bari butandatu ukaca ubushigariza nahaza kwinjira namwo mugabo ukaguma ku muzingi kandi bwose bugafita hangana kandi bwose bukaza kuza bungana ukaca wugara ninati. Mugihe rero butangana udapimye ngo koresha ama ekeri ngukoreshe kompa koreshe kaya kantu gaca umuzingi niyo kompa nyene iryo pine mu ncamake ntagishobora gukora kubera ukoresha ibiharuro ndetse n'ikaramu.